ndabasuje mwese kandi bahaye ikaze mu biganiro bya radiyo yanyu. Abashakashatsi bamaze iminsi bakora ubushakashatsi ku nkingo za COVID-19 bemeza ko inkingo zishobora kuzuzanya zigatanga ubwirinzi burushijeho. Nimba ishoboye kuboneka ubunye ari ya Pfizer cyangwa ya Moderna nobahimiriza ko boyifata nta ngorane zirimo ahubwo baronka ubukingo bukwiye gusoma. Uwo ni muganga Arsene Nzobandora, impuguke mu by'indwara zandura no gutanga inkingo, arahumuriza abatinya gufata inkingo zitandukanye ari mu Busuwisi. Ihuriro ry'amasendika y'abarimu mu Burundi risaba leta kongera amafaranga mu ngengo yayo y'imari hagamijwe gukuraho ubusumbane bwigaragaza mu mishahara. Leta nayo ikavuga ko yiteguye kuganira n'abahagarariye ayo masendika kugira ngo bashakire umuti icyo kibazo. Naho abaturage b'abanyamurenge bo mu mujyi wa Uvira uherereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bo barasaba ko umuco wo kudahana abicanyi wacika mu karere k'ibiyaga bigari. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, mube hafi ya radiyo yanyu. Inkuru yo mu karere k'ibiyaga bigari turayahera muri Kongo. Abaturage b'abanyamurenge batuye mu mujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barasaba ko umuco wo kudahana abicanyi wacika mu karere k'ibiyaga bigari. Ibi babitangaje ejo kuwa gatanu ubwo hibukwaga impunzi z'abanyamurenge 166 zaguye mu Gatumba mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2004. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira. Kimwe n'abandi baturage b'abanyamurenge batuye hirya no hino ku isi, abatuye mu mujyi wa Uvira ibirometero bigera kuri 7 n'umupaka wa Gatumba nabo bibutse ku nshuro ya 17 impunzi z'abanyamurenge ziciwe mu Gatumba mu mwaka wa 2004. Mutanga Robert n'umwe mu bacikacumu barokotse ubwo bwicanyi ngo ku itariki 13 y'ukwezi k'umunani umwaka wa 2004 ahamya yuko ibyo yabonye mu Gatumba byanze kuva mu bitekerezo bye kugeza uyu munsi. Mu ijoro ry'umunsi wa gatanu hari nka saa 4 twicaye, twari tumaze gufungura, wenda n'abandi bari bagiye bafungura. Mu mwanya twicaye twumva amasasa atangiye kuvuga, twaje kumenya ko hari abantu bapfuye, twumva abantu batangiye kwamiriza mu kambi aho twari turi. Juste jewe muri abo bantu bapfuye barimo abapasiteri, utekereza twari dutandukanye, tugitandukana bahita duterwa twese arapfa, mu bandi hamwe n'abandi bapfuye benshi bapasiteri Minyati, bashoni, bagasore. Ijambo rya kabiri waza usanga umuntu ugasanga barabatemaguye, abandi babatwitse n'umuriro. Hari umuntu waza usanga bamutemye amaboko yombi, ugasanga umuntu yacitse amaguru yombi, undi yacitse ukuboko. Muri uyu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 15 izi mpunzi ziciwe mu Gatumba, bamwe mu banyamurenge batuye muri Kongo basanga impamvu ubwicanyi bukomeje kubibasira muri Kongo ari uko bakoze ubwo bwicanyi badashikirizwa ubutabera kugira ngo baryozwe ibyo bakoze. Ribakare Moyize n'umwe mu baturage bo muri Uvira wari muri uyu muhango wo kwibuka abanyamurenge biciwe mu nkambi ya Gatumba mu mwaka wa 2004. Urabona ubwicanyi buri gukorerwa abanyamurenge muri ho plateau ya Uvira, ya Fizi ni ya Mwenga, ku rugero nk'ibyabaye ejo bundi ku Muramza. Bumvise ko mayimayi zaje zitera umuhana wari urimo ingabo za leta, bica abantu barenga 10. N'uyu munsi wa none bikomeje gukorwa, kandi nta nkurikizi batinya kuko bisa n'ibyagizwe umuco hano iwacu muri Kongo, mu Burundi n'ahandi muri Pays de Grand Lac. Bakomeje kubigira nk'umwuga, abantu barica bagakora amahano, ariko kibatekereza ko hari ubutabera bushobora kubakurikirana. Maître Amede Kamota asanga leta y'u Burundi ari igira intege nke kugira ngo bakoze ubu bwicanyi bashikirizwe ubutabera. Aho bipfira nta sahandi nuko on a accusé certaines personnalités burundaises bakomeye cyane cyangwa se bari mu nzego za politique, donc bacecekesha ubutabera. Ubutabera bw'u Burundi ntabwo bwabaye vraiment liberal cyangwa bube independant ku buryo bushobora kuactionner komeza l'action cyangwa se urubanza ngo bahambagaze abantu batsibwa bazaga bakurikiranwa cyangwa se basambanibura babazwa kubyo bakoze. Turasaba d'abord Burundi ko bareka ubutabera bwabo bugakora kuri kiriya kintu cyabaye ku butaka bwabo. Umuyobozi wa fondation ya Gatumba Nyasezerano Esperance nawe yemeza yuko bamaze imyaka 17 barashikirije inzego zitandukanye ikirego cy'ubwicanyi bakorewe, ariko nta gisubizo barabonamo kugeza uyu munsi. Tumaze imyaka myinshi, urabizi ko tumaze imyaka 17 muri kino kibazo. Ikirego cyacu ko mubizi cyageze muri ICC, ndetse no n'ikirego cyaratanzwe mu gihugu cy'u Burundi, ariko kugeza uno munsi mu by'ukuri nta nyishu cyangwa se nta mbaraga nyinshi izo nkiko zose mubwiye zabishizemo
kugira ngo zidushikirize ubutabera. Mwomenya yuko nyuma y'ubwicanyi bwakorewe izi mpunzi z'abanyamurenge mu Gatumba abagwanyi bari aba FNL bemeye ko aribo bakoze ubwo bwicanyi. Bedatse Ngabo ku bwaragijwe igihe Amerika Uvira Mutara Kivu y'Epfo. Ihuriro ry'amasendika y'abarimu mu Burundi yarasaba leta kongera amafaranga mu ngengo yayo y'imari hagamijwe gukuraho ubusumbane bwigaragaza mu mishahara y'abakozi. Leta ivuga ko yiteguye kujya mu biganiro n'abahagarariye ayo masendika mu rwego rwo gushakira umuti icyo kibazo. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eroge Wirikaneza. Mu kiganiro y'amenyesha makuru umukuru w'ihuriro ry'amasendika y'abarimu mu Burundi Kosesona yavuze ko ikiganiro catunganijwe mu ntumbero yo kwerekana gahaze kari mu cegeranyo c'inama nshikiranganje yize ku bijanye n'itegeko rigenga gukosora ubusumbasumbane bw'imishahara mu bakozi ba leta. Iyo nteguro nk'uko bisigurwa na Victor Ndabaniwe umukuru w'iryo huriro yizwe haraciye imyaka itari mike kandi yigwa n'abahinga mvamakungu hamwe n'abarundi. Muri bo harimo abaserukira leta n'amasendika bakaba bashizweho kugira ngo batorera umuti ikibazo c'ubusumbasumbane bw'imishahara mu Burundi. Ico ni ikorwa catanguye mu mwaka wa 2007 maze leta n'abigisha bakomeza kuganira kugeza mu ntango zo kwa kane 2015 babona gusinya amasezerano. Ayo masezerano avuga ko ikosorwa ryari gukorwa mu biringo bibiri. Ubwa mbere mu myaka ine yakurikira habwirizwa gutangwa uturusho ku bakozi bafite imishahara iri hasi cyane no kuduhagarika ku bafite imishahara yitwa kuri hejuru bose. Ikingo ca kabiri cari co gushira mu ngiro umugambi wo kunganisha imishahara y'abakozi ba leta. Ico kingo cabwirizwa kugerwaho habanje guhera ivyigwa bishira ubuzi mu mirwi no kubuha amanota. Abarimu basanga amafaranga bagenewe yo kubakuriraho ubusumbasumbane bw'imishahara adahagije na gato bagasaba leta ibiganiro bishasha kandi birungikwamwo abashobora gufata ingingo mu kibanza cayo. Victor Ndabaniwe umukuru wa Kosesona. Kiraba rero iyi ntumbero yuko inama shikiranganje yasavye ko hokoreshwa ibahasha y'imiyade 34 leta yatanze kugira dushobore gutangura kosora bw'imishahara bunaranduranywe n'imizi burundu. Mu masendika turabona ko bidashoboka kandi gushika uyu munsi iyo bahashiragoye gukoresha kuko nta mategeko araboneka ayigenga. Turifuza yuko mu minsi ya vuba leta yotunganya ibiganiro n'amasendika kugira duhanahane umuco dusiguriranire kumvishanye ibijanye n'ibiri muri iyi nteguro kugira tubitahure kumwe. Rero tukifuza ko leta yoheza ikaturungikira abantu by'ukuri bashobora gufata ingingo mu kibanza cayo uko byamaze kugaragara ko abo twakoranye mu minsi yari iheze womengo nta bubasha bwo gufata ingingo mu kibanza ca leta bari bafise. Kugeza ubu amasendika y'abigisha amaze guharura imiliyaridi hafi 135 zoyashoboza kurenganurwa. N'ahari menshi ndabane batwara Kosesona asanga atacana ibiganiro n'umwumvikano. Igihe twokumvikana kuri iyo bahasha ntacobuza tutazi inama n'ingingo na leta yiya amafaranga yova n'ingena zoza araboneka ko natwe twabarundi aho tubaye turahabona ibibazo bihari tugahana umwanya kuzoza turayarondera mugabo ivyigwa byaraheze twabishize ngaho. Ikibazo c'imishahara nazo kimaze imyaka myinshi kivugwa. Turifuza ko ivyigwa byacu byose vyohera n'amasezerano tugume tuvuga ivy'imishahara gusa. Tumwanya kuza kwiyumvira iyindi migambi ikomeye kofasha abigisha twofasha mu iterambere ry'igihugu. Hamba buizi miliyari 125 hari handi mafaranga azoza gukoreshwa mu kubohora ya amapeta yo mu kazi. Iyo bahasha nayo ikabingana n'imiliyari zishika ku 9. Murumva rero gushika umunsi amasendika rukiye muri Kosesona ivyo dusaba leta biza kugira agaciro k'imiliyari zishika 130 hafi na 5. Anavunira akagohe leta kugira ngo ntizokwisange ariko yishura ibirane by'umurengera. Dufatiye kubyo twari twarasezeranye abakozi dufata ko iyi nteguro y'itegeko rikosora ubusumbasumbane bw'imishahara mu kingo cyayo kigira kabiri dufata kwiri mu ngiro guhera itariki y'ukwezi kwindwi. Byumvikane neza yuko rero habwirizwa ko gucokorwa mu maguru masha kugira leta ntibandanye ikwega ibirarirane bizoshobora kuyigora kuriha ko gushikwa abakozi dufata ko twamaze kwinjira muri ico kiringo guhera muri uku kwezi kwindwi turimo. Umushikiranganji w'abakozi n'akazi Domine Banyankimbona yatubwiye kuri telefone ko ubushikiranganji arongoye hari abantu basanzwe bavugana kuri bino bibazo kandi ko bugiye kuzokorana nabo buheze bubishure. Muri make yagize ati tuzora batuvugane nabo dukorana tuzobishura. Eroje Wirikaneza, Ijwi ry'Amerika. Abashakashatsi bamaze iminsi bakora ubushakashatsi ku nkingo za COVID-19. Harabemeza ko inkingo zishobora kuzuzanya zigatanga ubwirinzi burushijeho ku buryo umuntu wahawe urukingo rwa mbere rwa AstraZeneca ashobora ku nshuro ya kabiri guhabwa urwa Pfizer. Nabiganiriyeho na muganga Arsene Nzobandora, impuguke mu by'indwara zandura hamwe no gutanga inkingo, akaba asanzwe ari icyegera cy'umuyobozi ushinzwe gukingira indwara zandura mu karere ka Kalmar mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Sweden. Aratangira atubwira akamaro bifite gukoresha inkingo zitandukanye kuzihawe. Iyo ukoresheje uburyo butandukanye umubiri ukawukabura ku buryo butandukanye birumvikana yuko
uca usanga ivyo kwikingira bica bigwira. Nico kimwe n'igihe wowe ugereranije ufise abasoda ushira ku rugamba ugahitana nk'abafise ubuhinga bwo kurwanira hasi ukabagwiza, nyuma ugaca ugwiza n'abafise ubuhinga bwo kurwanira bakoresheje ubundi buryo. Rero umubiri nawe nyene gukora ku vyerekeye kwikingira, umubiri ukoresha uburyo bwinshi. Nivyo rero izo nshansho nazo uko zikoze usanga nk'ubu bwoko bw'irya vaccine yakozwe na AstraZeneca ifise uburyo ikoresha, uburyo bayikozemo bijya bw'uko ufata uwo mugera ukawica hanyuma ukawushira mu wundi kugira ngo ushobore gukangurira umubiri gukora uburyo bwo kwigwanira. Hanyuma irya nshansho nayo ya Pfizer nayo yakozwe mu bundi buryo. Urumva rero umubiri utugerageza gukora rero ibiwukingira ku buryo butandukanye, ku buryo rero ukomera gusumba. Ni nk'iyo ntumbero icigwa ca mbere umuntu yatanguye kubibonamo hari nko mu kwezi kwa gatanu. Hariyo ikimenyeshamakuru cabisohoye citwa Nature, zari itariki 9 z'ukwa gatanu nimba ntihenze. Ico cigwa cari cabereye muri Espagne. Hanyuma hari ibindi vyigwa vyinshi vyagiye birakurikira vyatumye ibihugu vyinshi nk'ibi bihugu vyo mu bugabane bw'Iburaya hamwe no mu mugabane wa muri Amerika za Canada bafata rero ingingo y'uko umuntu ashobora kuvanga izo nshansho. Ku nkingo za COVID-19 zitangwa ubu uretse Johnson & Johnson butangwa rimwe gusa, izindi zitangwa kabiri. Ndagira ngo mudusobanurire iyo umuntu arengeje igihe yahawe cyo kwikingiza urukingo rwa kabiri, hari ikibazo byatera mu bijyanye n'ubwirinzi. Umuntu arufashe yaratinze ruramurinda kimwe nk'uko rwari bumurinde yarufatiye ku itariki yateganijwe? Mu bisanzwe ku vyerekeye umwanya umuntu agira hagati y'izo nshansho izo zifatwa kabiri, ikiza cyo gufata izo nshansho ukazifata kabiri ni ukugira ngo zikabura umubiri uhingura ibiwugwanira bibe vyinshi iyo utanze urucansho rwa kabiri. Rero inyuma y'urucansho rwa mbere umubiri urategura abasoda mugabo ntibaba benshi co kimwe n'iyo ushize ko urucansho rwa kabiri. Ushaka rero ko umubiri ukingirwa umwanya muremure, nico gituma ziriya nshansho zimwe zikenerwa ko umuntu atangwa urwa kabiri. Ibiba kenshi umuntu aravye ukuntu abasoda mu mubiri baraduga mugabo uravye nk'iyo bamaze guca amezi arenga nk'abiri n'igice umuntu arabona ko abasoda mu mubiri batangura kugabanuka bukebuke. Mugabo iyo utagize amahirwe make ngo ushobore kwandura muri uwo mwanya, umuntu aguhaye urucansho rugira kabiri ahari uguhereye hose umubiri uca usubira gutegura abasoda benshi. Ntaco vyonona, gusa ingaruka bishobora kugira nuko haciye amezi menshi utarafata urucansho rwa kabiri ntuba ukingiwe neza. Nayo handi aho baruguhereye hose umubiri uca ugira abasoda bakwiyemwo, ntaco bihindura uravye naho bozi guterera mu mwanya wateganije. Gusa hari izo ngorane z'uko utevye ushobora kugira amahirwe make ukagwara mu mwanya utararonka abasirikare bakwiye. Yego, rimwe twabonetse ukuvura kw'amaraso muri bamwe mu bantu bahawe urukingo rwa AstraZeneca. Ibihugu bimwe byabaye biruhagaritse ndetse rurabura muri bimwe byari byaratangiye kurutanga, byari byaratanze urwa mbere. Hari abantu bagitegereje urwa kabiri. Muri abo harimo abifuza gukingirwa byuzuye nk'uko mubivuga ko aribwo umuntu aba afite ubwirinzi buhagije, ariko kandi bafite n'impungenge zo gufata urukingo rutandukanye n'urwo bahawe mbere, bagatinya gufata Pfizer nyuma yo guhabwa urwo rwa AstraZeneca. Mwababwira iki? Mwabaha nama ki? Inama nobagirira nuko icanco buboneka habonetse urwa Pfizer cyangwa urwa Moderna, kugongera ko nta kibi na kimwe kirimo, ahubwo nibo bazoba bakinguye gusumba bafashe ubwoko bumwe. Jewe iyo bari kuntoza nari kuzivanga nk'uko nabivuze, umubiri uca ukingiwe gusumba kuko baba wabukabuye ku mpande zitandukanye. Rero abo bantu nimba iyishoboye kuboneka ubunye ari ya Pfizer canke ya Moderna, nobahimiriza ko boyifata, nta ngorane zirimwo, ahubwo baronka ubukingo bukwiye gusumba. Muri iki kiganiro twatinze cyane ku nkingo